za kuba kabisa. Cece nakikubonera Davi. Yo, ariko nk'ibyo bihebye dogenda. Oya none. Hamwe no navuga ahubwo. Ko atavuze ko agenda bacereza beshe. Mani shimwe ngo ndagyohe. Anandi tweza gira vuba. Mugare urukura hinduka. Oya rikarahinduka. Uko akura azana tundi tuntu dushasha. Nk'ubu ivyo gucerwa yabihebye. Mugabo ibindi biko biraza tutoba. Ntavyo tuvuga. Bazende. Baje habonera. Oya naho hasaho. Si agira mbere ririmbye. Ukitangura ku play. Mumfashe rero kidakinga. Menye ivyo. Yishijwe ibyina hawe kandi ene kandi Rukomeze ryaje kandi nayo amajambo meza twavuganye nkoresha mwami nguhaye ibyaje byose mu kubaho kwawe niho ibyanje byose biri. Hari igihe nyene usanga uca mu bintu wibaza ati vy'ukuri Imana yaraduhamagaye vy'ukuri ibi bintu ni vy'Imana byawe. Ubwo ibyo batubwira si ibyo yuko turi muri adolescence dusara tutagira indero. Ariko nyene haragira igihe ukavuga ati bwa wundi ivyo nizeye si abanzurindira abantu bavuga mutagira indero umwe abanzurindira ko mutagira indero binarenzaho birambabaje ari na twatse gukubitwa ariko mucuge ntagico bono yurahira ibintu vy'Imana ntibiri mu nyambaro ntibiri mu kungena usa hanze ibintu vy'Imana ntibibishe kuriko bashaka kubibisha mbere ibaze vraiment bashaka kora ko kije guce wambara nabi kora ko kije guce wineglija ucu vy'Imana sivyo bibi d'abord ni he ni famille mu kizo hari ni forme mu kizwa ni Yesu Bibiri ivuga ngo abatijwe kuba ba Kristo bambaye Kristo. Amaso yawe yugurutse urashobora kubona ubwiza busumba ubwo wigeze kubona. Ico nsengare niki nuko umutima wawe uguruka, amaso yawe yuguruka kugira ngo umwidegemvye wawe ufatane n'ivyo uri kurabona. Ku munsi ribisengesho ryawe yuko witeze kuyibona mu rundi rugezo rudasanzwe. Ntugumize mu maso muri kahise gusa. Mugabo wizere ko irashobora gukora ibirengeye ivyo wiyumvira n'ivyo usaba. Bonjour les amis, comment allez-vous? Twenga imbere twishe mugabo ni bon. Nta nshuti tuzoba. Imana iradukunda. Mugana na miprongo kazi Imana inkunda. Mukuru wanje. In 7 vibes. This is the Siren Show. No musi mfise show y'abaririmbyi wa gospel batesa. Mukunda bana afise show no mu biganiro by'abari show na show. Mugabo nyene hari umuntu umwe wa Tanzania ariko nibo baza kutubwira impamvu bamusize kandi barakunda kumusiga sinzi impamvu bakunda kumusiga za kutubwira kandi abakira nitwa zirakoze nje ndi host wanyu ni host w'abatumire banje uyu munsi hama nimutagira subscribe please umva nzoguma ndabivuga meme si mwata kujumbi jana durashaka ku miliyoni turashaka award golden award kubera ko twararonse silver tukeneye inzahabu nayo kandi birashoboka mba twarashoye kuronka ya silver nuko na golden shobora kuboneka rero bagume mugira subscribe mpaka muna partage ibiganiro byacu kugira ngo abatatuzi batumenye parce que mu ndara miliyoni menshi rero urumva ko muyatwegereje muzuba muri abantu bacu bo ku mutima kandi nakira batumire banje uyu munsi duhera kuri the CEO Meze neza Davi. Namahoro cyane. Akwakiriye kandi kuri 7 vibes. Merci beaucoup. How do you feel? I'm feeling great. Tugeze mu Uganda. Nukutibana. Bikanagira bikugora. Oya, turiteguye kabisa. Sawa. Cece biti. Ni sawa cyane. Ni sawa gose. Mbona meze neza. Nanje ndashima. Meze neza. Okay. Cyo cyambere abantu bancereje. Ndabarindiriye 1h30 aya niyo mariske y'akazi kacu ndababujije batu bari hatariho muri mwebwe yindi yatumye mucererwa kandi ndasinizira ko hariho ubaso adresse itariyo baduhaye oya vuga watumye mucererwa adresse itariyo oya icambere hari mu gatondo naho murabizi oya abari umwe wese afite utuzi dutandukanye rero turabanza guhitana na urabona cece ntaragura umuduga hama intuzi gize ariko kandi adresse ntiyariyo
ubu rero bigira bibe vya adresse oya kabisa adresse yo ngaje mwayipaza muvuga ko mwashaka gukora adresse oya gusa mwatsi ko mukijijwe cyane abantu rero cyabakije mu Rwanda urakijijwe ugenda nagakiza uravyumva nibwo buzima urazi indirimbo mwasohoye dernier yitwa nkoresha sivyo dukoreshe ku munsi nkoresha ariko arakuvugisha mwe muye ariko aramukoresha mu buzima bwanjye ngendera ngo ku munsi Oya utuwago muri pareko ndabira umuriro w'Imana ariko gusa ari icaha gikomeye gose oya ntituko turabesha twebwe tuko turaganirira abantu ikibazo tubajije en fait ma avant midi usanga bigoye hari igihe nyine upanga ikintu ugasanga kiratevye ashindonda ba programme za 18 ubunye nka 18 nka 16 ni bon 16 muga kubera wewe directrice avuze tuti teza kuhava kabisa cece nakikubonera Davi yo ariko nk'ivyo bihe tutogenda oya none hamwe no navuga ahubwo ko atavuze ko agenda bacereza beshe mani shimwa ngo ndaryohe nanjye twazagira vuba mugare uriko urahinduka oya reka arahinduka uko akura azana tundi tuntu dushasha nk'ubu ivyo gucerwa yabihevye mugabo ibindi biko biraza tutoba ntavyo tuvuga bazende baze habonera bahareki ibintu byakoreka kabisa bagire honye bonera amafoto ari kigitaronye kwari kimumubonera cece oya bro ni mukuru wanje just none amubonera urumuvugira regari n'umubebe je mpambana ari umubebe muri groupe yayo avyo menya yo reka manga ya paruwasi uyu abera ko sheje yamukubita amakosa hariya agize amakosa je namwana niyo mukuru wawe disciplinere wacu yarabashira ku murongo gusa nawe azararabagire intuza igeze okay no musingira mpere kuki kandi ngenda babaziki je navuye mu nafise programme ko baza kwiga ndirimbo gusa mugabo Imana ifashe ntagiye hafi haza ngibindi bibazo bindi kuko ndiyizi ari ukuntu usanga aradeviye nagiye mu bindi bintu ririmba nkemera gukoreshe kabisa Yesu agukoreshe nukuri uvugisha ngira mvugishwe gose icambere iyi ndirimbo yanyu imaze iminsi nk'itatu iri muri repeat rabo urabona iri muri repeat donc mwe muyara abakoresheje kugira musohora indirimbo d'abord félicitations merci okay tuvuga ko indirimbo ndashaka kubafasha promotion vraiment en tout cas umuntu aza gukora iki kiganiro turacari mu ntango mugabo ntaravuga menshi igandire mugende mu video kuri Spotify iri kuri YouTube iri hehandi Apple Music Audiomack Deezer hose abasirimu mugende muyumvirize indirimbo iryoshe cyane gose mugabo gikuru ni message irimwo je nshaka kubabaza kuri iyo ndirimbo mubaza kuyumviriza hama mubaza kumva histoire yayo après mwamaze kumvira mugire pause ikiganiro maze kugaruka kuri ikiganiro hanyuma heje kuyumviriza ndashiramwe link muri commentaire ndayipininge comme ça byorohe ko ushaka kwikirika ko uyumvirize bayirimbanye na Gabi Kamanzi muri muzika zo mu Rwanda hariho umuririmbyi kazi imwe muri atashoye kuboneka ni Abeli yo man mugenda wawe ko mutamuzanye kwa yuna nshaka kumubaza wenyene particulièrement wenyene kubera mu gatondo yari ku kazi abaye mbwa nta kundi mbwa birakoreka shaka kumenya umuntu yatanze idea sujet ko nibaza ko muri bane sibaza ko mwese mugira ama revelation yo kurimbira ko cari imwe ninde yatanze sujet iyi ndirimbo rero si indirimbo twari twateguye twapanze twe twagiye mu Rwanda tugiye gukora iyi ndirimbo hama tugeze studio mu producer yaduhamagaye dukunda beat yarafise iyi beat nyene yankoresha hacaza rya melody mu mutwe wanje rya nkoresha wowe yaciza mu mutwe wawe iraza mutwe nahenze ngo ni idea bonere nta kundi bonere hano kuntu akunda kuvuga ubutumwa mwana bafite kuri Instagram nari nzajya akora ngira ngo yarave kuvuga ubutumwa aca umutwe bisha biramuzamwo hama kamaze kuza carongeramwo agaparti Gabi yaririmbye kagaparti Gabi yaririmbye carakongeramwo then indirimbo birakwiye abandi bashiramwo amakupure yabo
rero indirimbo nitwe twayiteguye cyane ahubwo gusa indirimbo ni isengesho tugira ku munsi antake viti misi yose duhuye misi yose duhejeje gukora igikorwa c'Imana iyo tuvuye kuri podium turasubira tugahura tugasenga aho mwami twibagiye ibyabaye twibagiye ibyo maze gukora turashaka kubona ikintu gishasha dutwara ibwina utwereka ibindi birenze tumaze kubona tukumenye bisumbirije kusanzwe yari sengesho nkayisengesho ubwa mbere twagize n'ikibazo cy'izina nivyo ubwa mbere yari yitwa isengesho en fait kuko yari sengesho donc nyene ahubwo nyene hadode usikintu kweri je namenye indirimbo zo zisoma atari bizarre ntazi birimo mwashira nivyo twagize ubu byage turavuga tutisha aha nivyo ukora tekane gatoya ego okay kiyo nshaka kwibaza bonheur iyi ndirimbo avuze ko ari sengesho ryanye isengesho ry'abantu nanje isengesho ryanje entreta kuko umuntu yari karakora surtout ibintu ashaka ko bigira impact mu bantu asaba Imana kumukoresha kuko niyo ibizi ivyo ico imushakako mwe kuva mutanga kuririmba uravye muva mugitangura gushika ubu unye ukaraba impact mumaze kugira ku bantu uyiharura gute uyibona gute imeze gute impact novuga tumaze kugira kuva 2016 ni hari iboneka hariyo tubona ku munsi abantu batwandikira tuvugana ama message indirimbo isohotse kenshi nagize ko bayibonye tugisohora indirimbo hari uwanditse ati je n'iryo sengesho nari nagize yari coming soon yari bwanasohoke aravuga ati je indirimbo n'iryo sengesho nagize ndiko ndasaba Imana inkoresha impa kubona gushasha iki hamanca mbona mushize ko aka coming soon kindirimbo antuko yanditse commentaire ndende wabonye amapost yarayibonye nkiyo nivyo bindi uvuga uti ryari sengesho riri personnel muganda abonye yuko hari n'uyundi muntu babiri batatu nka abazi vision yacu muri Jeremiah 1:5 two turavuga ati ni uko Imana dushize kuba bavugishwa b'amahanga ukumva ko haro message uri kuraronka iri kirafasha umuntu kanaka uretse gusa kwa yumviriza akaryoherwa iranamufasha kwa avansa mu buzima bwiwe kwa avansa mu muhamagaro wiwe gusura kwiyumvira hari karagera novuga nti impact two turabona no munsi ni nuko hari abantu bariko barazumviriza muga hariko harabana transformation mu buzima bwabo ko biryohera amatwi yabo n'umuziki nivyo uraryoshe baravuzamwo ama instrument atandukanye turashiramo ubwo buhinga kugira umuziki uburyoshe mugabo kandi urabona ya transformation wamuna ubwira ati je nakijijwe numvise indirimbo zanyu David ari ngaha ni gishinga nawe yakijijwe hari umuntu ariko araririmba ukaca wumva ko hariho n'umuntu nawe ariko arakizwa kubera indirimbo konsere mwari mwaryohewe umwe yaje avuga ati byari biryoshye ko turasimba mugo gacumva ati nanje natashe nafashe decision yo gukizwa burundu kumva ko eternité y'ubuzima bw'umuntu irahindutse antuka novuga nti niyo transformation kiraba mu buryo bw'uko umuziki uryoshe mugabo kandi n'uko ubuzima bw'umuntu buri ko burahinduka ego gatuma zibaza na cece ugira sentiment iyihe cyangwa ugira feeling iyihe cyangwa nihe effet bikugira ko wumvise ko indirimbo zanyu ziriko zirahindura ubuzima bw'abantu nkuko yivuze bonheur éternellement pas seulement nga kuri yisi mugabo osini nama ame muriko muranyaga satani donc munakijijwe hariho ubuzima bwe kwisi buryoha mugabo kandi hariho n'ahandi hanabe karaja heza nahe mayife bikugira ko personnellement amayife bingira ko nuko novuga ko ari umunezero biraryoshe cyane iyo ubona uri kurasova umuntu bon Imana ikoresha twebwe kandi iyo Imana idukoresheje urumva n'umunezero cyane sinzi gene ndashobora gutanga karorero kujya nk'uko wobona umudugu uri kurarengana akaba peut-être hariho umuntu umwana mutonya atagira ubwenge ariko ararengana mu ukabona yuko umudugu uri kuraza cyane hama uje kumugonga peut-être urirutira mutoya antuka kubona uwo mwana abaye sauvé kubera wewe urumva umunezero udasanzwe rero nje ndumva umunezero cyane iyo mbonye umuntu ahindutse cyane cyane namavuga kino kintu biraryoshe ko umuntu abona akizwa adakijije kubera message mubwira yatinye ofete ari abantu bashobora gukizwa kubera gutinya umuriro w'ibidahera akakubwira ati je vraiment datinya gukora icaha kuko nzi yuko nzosha canke nzomererwa nabi hariho nabandi atari nugusha gusa ugasanga avuga ati ndaretse gukora icaha kuko nshobora kugira accident sinda napfe gusa accident Imana irampana Imana iraguhanye ukaca ubona umuntu rero akijijwe
ariko kubera ko arumva umunezero arumvise amahoro arumvise yuko hari ubundi buzima ntazi nifuje kumenya rero umva ni umunezero cyane. Iyi ndirimbo yanyu rero iraryoshe personnellement yayivuze bonheur iraryoheye amatwi iraryoshe kuyivibinga mugabo usanga na message iryoshe. Davi yarafise ukuntu ngena aririmba no muraperi normal. Ubu yararirimbye na melody mba ko yajiva mu mutwe wiwe. Bonheur no muhaperi yarafise akantu gato ugata iratanga ubuzumwe ukazoba arahejeje. Umenye ngena hejeje. Haba hari muri twaberi twagatumba sinanzi nuko muraperi. Bigini yaciye ambisho yacambira ngo kera ngo yari umuraperi. Afite nayishaka ko abahari kuna cyane kumbwira ko naryohewe gose n'ukuntu yaciye yinjira muri gajwi giwiwe. Biraryoshe cyane. Nkunayinzi ko aza kubiturimbira mugabo nk'ubusi hari ndaca biririmba bijyanye. Bonheur mukuru w'aha. Bon, navuze ko iyi emission ni ya promotion y'indirimbo. Ntitwagira promotion ndire mutabaririmba abantu babanze bumve ukuntu iryoshe kandi nako ndaraba indirimbo iraho yitwa Angel ya Hail ngiramuramuzi agent ijwi giwe riri live acoustic ryatumye nkunda version yo muri studio ko ukuntu aririmba ari live namwe mwosanga live yanyu gutuma abantu bayikunda indirimbo ni muririmbe rero atagura cece nacho kada kabolo gatangura kararyoshe kumviriza. Lord take me deeper mu kubaho kwawe niho ngomba kuguma. Lord teach me to number my days nkongira umutima ubwenge nkoresha Mwami Yesu nkoresha Mwemu yera nkoresha Mwami Yesu nkoresha Mwemu yera nkoresha. Lord take me deeper mu kubaho kwawe niho ngomba kuguma. Lord teach me to number my days nkongira umutima ubwenge mu mutima wanje umeze nk'umugende w'amazi mu kuboko kwawe usunikira aho ugomba aho unkwegera niho nshaka kubaka aho umpamagarira sishaka kuhava nk'uko imongi ihuzagirika mu bugaragwa ni ku mutima waje umeze uko unyotewe nyobora mwami nyoborera aho unyifuza mpindura mwami mpindura uko ushaka komera nkoresha Mwami Yesu nkoresha Mwemu yera nkoresha Mwami Yesu nkoresha Mwemu yera nkoresha. Lord take me deeper mu kubaho kwawe niho ngomba kuguma. Lord teach me to number my days nkongira umutima ubwenge. Sinibwira ko nakumenye habana mba sinibwira ko nagifashe habana mba vuga mvugishwe kora nkoreshwe urukundo rwawe mwami Yesu nigo rumboshe. Amen. Oya badaya. Yeah. menye ibyihishije kandi kandi gusa yo Abel uraza uririmbire kabisa azoze ejo yigira basigira hage yaririmbye nkoresha mwami nyobora mwami nyoborera aho unyifuza mpindura mwami mpindura uko ushaka komera oya naho saho si hagiye yaririmbye
ukitangura kuplay mumfashe rero kirya kintu menye ivyishijwe ibyinahawe kandi ene kandi rukomeze isezerano ryaje kandi nayo amajambo meza twavuganye nkoresha mwami nguhaye ibyaje byose mu kubaho kwawe niho ibyanje byose biri yo nari nibwe ako niko nkunda okay yo indirimbo iraryoshe vraiment iraryoshe ariko rero hariho amajambo wavuze vers la fin isengesho hakantu wahereje ko takibagiye bivuga gasenga ngo amaso y'imitima yanyu yihweze tumenye ibyo twizigizwa no guhamagara kwayo uko ariko tumenye n'ubwinshi bw'ubushobozi buhebuke Imana ikoreshereza mu bizera ako nyene rero ubwinshi bw'ubushobozi buhebuje Imana ikoreshereza mu bizera navuze akantu wakiyumviriye gute kala flow nzengene nk'isengesho iyi ni verset biblique kuko bisanzwe isengesho nivyo turabwira Imana mugabo ni vyiza ko tuyibwira duhagaze ku isezerano ryayo ni vyiza ko tuyibwira duhagaze ku ijambo ryayo niko kuri ku isengesho rero iyo ni Ephesiens 1:26 kumanuka no Ephesiens 1:17 kumanuka haba hariko aravuga isengesho Paulo yasengeye abanyefeso rero nanje numvise muri no ndirimbo aryo sengesho nokoresha isengesho dukoresha ku munsi twe turasenga Imana itwugurura amaso tumenye ibyo twizigizwa tumenye icyo twahamagariwe tumenye icyatumye twe tuvuka tumenye ubwinshi bw'ubushobozi Imana ikoreshereza mu wizera wese niwo mutima w'ino ndirimbo kugira ngo jambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje barishwe no kutamenya urumva nitwishwe nuko dukenye nitwishwe nuko tubuze ikintu kanaka ariko twishwe nuko tutafise ukumenya ko ivy'Imana yaduhaye rero tumaze kubimenya biraactive ubushobozi bwo kubisohora niryo sengesho riri muri ino ndirimbo je nakumvise ndavuga yego kweri afite sinzi wa muganingira vyanyugura amaso kubona ko kumenya ko umuntu yizeye hari ibintu vyinshi Imana isanzwe kumukoresha kubera ko yizeye menye n'utizera gumurinda gasi ariko kandi urumva ariko kandi wizera ico gize gute uzi yego ni wizera ico utaramenya urumva ni dusenge cyane tubanze tumenye tumaze kumenya nta kindi kiba gisigaye uca wizera kwizera nako n'ubushobozi bushobora manifest ivyo wamenye ivyo ufise ivyo ugendana navyo none ga CEO chef wa groupe de louange itwa Victoria Steam korale ya Victoria Steam korale y'abasoda ahantu tugeze kujya domagara ngo rero ngo harashikiriwe ngo korale apana Victoria Steam korale Victoria Korale Victoria nguzi imbere harijya ni bonere na mbere bayigi harijya nibazwe ko nagiranje nibaza ko uyu munsi nta muntu yo kwihenda avuga kuri Victoria simukora ko ibintu maze gukora ukuntu maze kumenyekanisha n'ibyo na impact ibyo maze gukora ko kwihenda izina mugabo kiriya gihe baravyipermeta kubera ko ngari mukiriko muri dandaza hari 2018 nashaka kubaza ugirangije wowe kuraba nyene nk'umuntu arongoye groupe ukaraba ahantu mwavuye n'ahantu mugeze uyu munsi ubi singena kibazo kino kibazo bikompa gute bibona gute ubona nyene ubona biryoshe kuraba mere kucanyuma biraryoshe cyane cyane gose kuko urumva ababipinga muri izo za 2017 2018 ubu ni wari ko aradusupportinga urumva biraryoshe cyane kubona wa muntu yabatera umugongo ubu ari karasupportinga agatanga uburyo bwiwe agatanga inkomezi ziwe umwanya wiwe platforms ziwe ugasanga wewe abishigikira gusumba ahubwo nuko mwarimu bishaka ko abishigikira urumva n'umunezero udasanzwe hari igihe nyene usanga uca mu bintu wibaza ati vy'ukuri Imana yaraduhamagaye vy'ukuri ibi bintu ni vy'Imana byawe ubwo ibyo batubwira si ivyo yuko turi muri adolescence dusara tutagira indero ariko nyene haragira igihe ukavuga ati bwa ndivyo nizeye si abanzurindira abantu bavuga mutagira indero umwe abanzurindira ko mutagira indero binarenzaho urumva hari umuntu akubona hanze akakwihenda ko mugabo ivyo nibaza ko biri muri bimwe bikomeza abakozi b'Imana kugira ngo biragukomeza kugira ngo birambabaje ari natwatse gukubitwa ariko mucuge ntagico bono yurahira hari ryari mbwa za 2017 nyene
za 2017 bivuye ko muririmba rap canke bivuye nuko muririmba Stili tubikoramwo style itamenye itari yo mu rusenga entre guillemets itari ukazibona mugabo muri concert yacu dusengeye abantu barakijijwe barakiza ingwara turaririmba amabiti turaririmba muziki uryoshye duhejeje gutangura kuvugishwa ku bantu barakanura turati niko birana ibiki abagwaye barakira ibivyimba baravyimbuka bashinga inako barafite ibivyimba mu nda batariko baravyumva mu nyuma abapastori bari ngaho hari Gitega by the way hari 2020 Igitega abapastori bari ngaho baravuga ati vya bintu biri seri icyo gihe abana sabo ngaha hafi urumva hari igihe ubona umuntu uravye apparence kibaza ati uwo muntu ari muri vya bintu by'ibisanisani mugabo mu nyuma uwegereye ukumviza amajambo umuntu avuga ukumva indirimbo umuntu aririmba uravuga ati hariho the spirit behind ibintu bakora muravye ma commentaire mwaronka n'ama commentaire aya negatif yaja hejuru genre aba bashaka ko basani bashaka kumenyekana nibakure ngaho ntaje mu gihe nakora tubwiye kwa Fizo kwa Bface nta muntu numwe aririmba batatubariye tujeko nanu mugabo urumva byose si turero ni ivyimviro biri mu bakizwa bo mu Burundi sinzi ko mu Burundi gusa mugabo babumva umengo gukizwa ni tisi gukizwa ni gishati kinini ntugire n'ibintu byo kwiyegereza ni ikintu kirekana yuko uri umu evangelist urumva umujejwe shengero aroke ibintu vy'Imana ntibiri mu nyambaro ntibiri mu kungena usa hanze ibintu vy'Imana ntibibishe kureke bashaka kubibisha mbere ibaze vraiment bashaka kora ko kije guce wambara nabi kora ko kije guce wineglija ucu vy'Imana sivyo bibi d'abord ni he ni famille mukizwa hari ni forme mukizwa ni Yesu bibiri bivuga ngo abatijwe kuba ba Kristo bambaye Kristo ibi bindi twambara no kugira twikwize gusa sino guyanje siyo guya murabizi ko ibi muri ko murakora hari ababikoze imbere yanyu barabiheba baracika intege abandi sinzi ko babandangije ko abantu nibaza bakoze style zanyu je nari nkemute mugabo abo nabona abasigaye maybe ni Big Zoe namushindira bari hebs sigari nibaza ko yagarutse okay karibu cyane twagira sore mugabo abo nzikera benshi barabihebye est-ce que nagira ndababaza ati mwe muribaza ko mwazanye evolution canke revolution muri imiziki nk'iyi ya gospel mu Burundi canke mwatambukiye mu birenge vy'abo bandi bakera canke mwaje kwanyu muca mugira revolution muca murashava muca murabigumiza kwanye bwatira mwebera mutemera birabaramuza vyemera kunyene Jaicho novuga first of all nuko turashimira cyane Big Zoe Prince Mushindi H4C yose muri rusangi twakuze turota kumva juste kuramukanya nabo 1000 km ndibuka umunsi wa mbere duhura na Big aravyibuka nazofa vyibagiye twahuriye mu Kenya mpagaze kuri portail gucya nihakarariye bisanzwe nawe ari karaduga icyo gihe nawe mu Kenya natwa abdo je navuze gusa arabiku narako atacangira ntaribi rero ndavuga ati Big muri Sud mukinganira ndavuga ati nshobora kuba nihenze hari yaje umujama akunda musa ko yakunda umuherekeza mugihagaze kuri portail akirengana bamubwira ati ndindira gato ndaje ngo yango ntusiga ngo tujyane cyane muhagarika ati ni sawa ati ni wowe Big Zoe kandi namubonye aracara twenga aratangara umva bivuze ko nari mfise igishika cyinshi juste kumubona kumuramutsa kumuvugisha rero byari ibintu bikomeye cyane gukura tubona aba grand frère bafise tarankiyo dufise bariko barabikora kandi neza ico novuga rero kuri Viti nuko twakuze baratugize ko influence cyane ariko ico nanje nshima Imana nuko twari dufise yindi style yindi novuga ko itandukanye n'ivyo bakoramwo rero nawe twarabonye abandi benshi bahaguruka ku bwacu andi magroupe menshi tuza Sud Kanyosha Musaga Kibenga Kianatwa niho byahereye tubona haje andi magroupe menshi biratinda birafata no kure na hariya za Nord rero novuga ati icambere dushimira abatwitangiye imbere kandi tugashima Imana natwe n'ivyo yadukoresheje kubari nyuma yacu n'ubu kandi kibandanye cece ntibirashika ukaruha donc genre j'aime navuga ko kumenyekana gose c'est vrai hari bwemwe biraryoha hari bimwe birabiha biraruhisha ntibirashika bikakuruhisha kono banzwi ku buryo no binduhisha sha oya vraiment
kini wo murenge gusa birantwenza sometimes hariho umumama ibintu byarantwenza mvuye ku ishuri hari ukuntu nyene niga muri ville rero nari mfise umumama nukuri byarantangaza natwe nk'amasaha abiri nkazibona hari umumama yakorera hajya kuri plaza iminsi yose mbonye mvuye ku ishuri yaraza ariruka akaza gusimbira akaza akacagira ngo ekisa afana rimwe afana kabiri hagati mu bantu nkavuga none c'est vrai umumama nyene aritaraza ariruka urumva naho namubonye yaca nkwega ishati ngo ekisa urumva bati bashaje kuri nyene biratwengeje nejo abena ko ndababwira haje umuntu aragarara nyene ukabona nyene ko umuntu aripfuza kukuramutsa araryohewe nyene umva biba bitangaje mugabo sinibaza ko vyonduhisha vraiment je mba mbona ahubwo nyene ari abakozi b'Imana b'abakirisu mugabo hari aba Facebook bitameze neza aba Facebook bitameze neza bigoye mugabo kameme nyene hari avantage bigira aba Facebook rega bagora abantu bose ni bose twari yakiri ni bose bihende bakubona ni butura nuru naha kabisa butura ntibayibona ariko bagwana hagati yabo rero sinzi kurabibona hari ukuntu ushobora kubona umuntu muri commentaire yagwanye uwundi akacaza rero kugwana bakagwana nahijamo nta kibazo yari inkuru gusana twamaze kumenyera tugeze gushira ko post kuri Facebook nambaye butura siko turaririmba ngibaza ko amakomantere ashika kuri angahe bose banya ngo kibutura aracakita izina ayo mani shimwe baravyibagiye ndabibukije akatuzoga katanaje nashaka kubibutsa no kuri Facebook ko yitwa kibutura niba mwari mwaravyibagiye mugabo arakijijwe afise mpemu yera atuma adashobora kubijura nabi naje ntihorejwe kumva ushaka kubishura oya cha dutwenga ahubwo cha mutwenga ujya gutega hari abantu baca batuvugira tubona abandi bagiye kugwana nabo byarabaye sinzi poste twagiye kugwana baragwanye nibarariraga d'accord anyways emission sinashaka iba ndende kora ko sinashaka ibarambira ngira nige kuko ndakora ibiganiro bigufi binkonde mbwa mwe bafite ibibazo byinshi bidahera mugabo ubu nashaka ko daba kumanza kumenya iyo ndirimbo mukagenda kuyumviriza mukabasupportinga ko just ndabikunda vraiment ko indirimbo iryosha nkabona isoma views makeya kandi iryoshe kandi nzi ko muri kuri YouTube umwanya wose kubera iki nta ndirimbo zari ziryoshe kandi zihari mutaza kuziraba mugende muzirabe abahungu bari mu ndirimbo ziryoshe kandi gospel mu bundi je ba nangana kantu nangana nakavuze hari ibintu kandi navyumvira muri concert yiwanyu sibenganda batwibabaza abagunzi ba gospel mu Burundi barafise vraiment umutamwiza wo kwitaba ibiteramo bahamagaye baraza barasidukana niyo nka nturaba babuzuye mugabo mushize ko indirimbo même na redemption voice baza kwenda mukirizo kuzeme na 100,000 views uzorindira uzowura kandi abakunda gospel bage bonyene baza mu biteramo byanyu hano bataza mu biteramo byanyu bakunda gospel waje atari n'abakizwa aba katolika canke abandi bantu nyene batanazira no gusenga bakunda gospel namani imvira rero kubera iki mwitaba ibiteramo gabo ntimumve ko bashigikira ku ma platforms yabo ko nibaza ko niba barinze bazishira kuri YouTube ntibazino mu isengero gusa no kuba keneye ko public yo ku marisi no nyene ishobora kwakira ubwo butumwa Eska namwe murabibona ko bimeze nibaza yuko ivyo uvuze nivyo kuko impact indirimbo za gospel nka example muri kuri stage mugahayipingana ukuntu abantu baba kubarashuha bako baririmbana na mwebwe bose babazizi ugatangara avuga ati none uku kumwe yagiye mu bantu gute ugasanga indirimbo itari ya gospel uyiririmbye abantu bose ntabazi niko ugasanga isa 500,000 canke 300,000 canke baba kuri ari n'abatabagura kora ko nyene bumvise mu musari naka yasoye indirimbo ndakosheje ko hari abagura n'ivyo abagura mugaje nibaza ko je nahe nabaza kuciyumvira ico kintu nibaza yuko abantu bakunda gospel marafise ikibazo cyo guteresharge ugasanga bateresharge bararungitse harafa pase iyi nkoresha imigendo yasohotse wasanga stati yose ari nkoresha mugabo ugasanga bashize ko indirimbo yose
Yesu Kristo kuva ku ya mbere gushika ku ya murumva aho rero n'uwo yamusabye cyayirungika yose yo nturi bumwandikiye ati none gutega urumva urabirabuka arengana Hariho Facebook n'uwipemerera hari gusaba abashirako inbox. Akakwandikira Iyo message ndirimbo. ngo miyo ndirimbo urumva ubu ibyo ibintu byo kurabira kuri YouTube twarabihevye ubu turaba gusa impact kiragira mu bantu mugabo kameme no kuri YouTube biko biraduga se kimwe na kare twe tugitangura wasanga indirimbo yakunzwe cyane ya gospel iri muri za 12000 imaze amezi ubu kameme zirashikana 100000 200000 300000 400 zikaduga urumva ni bonzi biriko biraza kugira duheze ikiganiro ushaka mumbwire ico gukorana na Gabi byabamariye tubanze tumushimire cyane Gabi Kamanzi tugushimire cyane gukorana nawe byari umunezero yari vibe byari biryoshe cyane kuva mu ntango gushika ihere icyo byatumariye naho ni experience twagize nziza ibyo twamwigiye ko ikindi naco n'umuririmbyi twari dukunda urumva kuri twebwe byari ibintu bikomeye cyane umuntu twakunda tutaranakizwa tutaranatora ubwenge urumva ko byari ibintu bidasanzwe kuri twebwe yari n'umufana wanyu turi umufana wabo cyane murabafana biwe cyane urumva nivyo icyambere guconnectingana nawe icya kabiri n'ukuntu twamenyanye tukumva ko nawe afite indirimbo zacu zimwe akunda byaratujyoheye kandi n'umuntu mwiza cyane ari cool ntagorana ntari compliqué aratwara ibintu numva ibyo ari inzu wa gospel ngo bagorana ngo gara kuri iyi si oya Gabi n'umuntu mwiza kabisa Gabi n'umuntu mwiza cyane Imana imuha umugisha cyane rwose kabisa abo twamaze kumukumbura n'uyundi yitwa Messi hari undi yitwa Messi yego Messi Gabi turamukumbura na Messi turamukumenya cyane baramubwira basinye yego vraiment kandi aziganya arakira Messi vraiment okay kugira duheze cyangwa mwose agire message atanga nimba ari iri ifatanye n'indirimbo cyangwa ifatanye n'indirimbo ntavyonzi ko nibaza ko iminsi yose muronsa umwanya wo gutanga message ku bantu iyo opportunité mutayipfusha ubusa n'ubureka ndabaho umwanya kuri bonere ntuvuge imbabarira naringira nkoshe kabisa imbabazi kabisa bonere je niwe pastor wanje muri turindire umwanya wacu uraza gushika ngo afise mushiki we ngo mushiki we ngo iki niki bacho bivuze ntaribi oya kwicarana nawe bakaba bagize intuza pastor muri Victoria's wanje ni bonere nta mushiki wawe wowe uri CEO wazi ivyo nacho mushiki we ariko arimo nta kibazo sister wahoze sawa gusa urimwo umugenzi wa dutange message nawe umugenzi wawe reka rero gahaje ni bonere nareke kugushiramwe wewe we turaza abagenzi bawe bose turaba ntimumukure mu mwuka niba reka arawutereshaje mwemwe yagira muvugisha mukoresha mukanya nitwe tutabaye message nkuko bivuze turonse kano kajyo numva no guha message iri muri nkoresha nyene hariho ijambo ry'Imana tuvugamo twe turavuga ati Lord take me deeper dutwara ibyina kandi and je muri verse nkavuga ati sinibwira ko nakumenye sinibwira ko nagifashe ndashaka ngo uba ahantu umva yuko ibyo umaze kubona ni vyiza ubwiza wabonye ni bwiza mugabo ntivyagereye ngaho Imana yarakugiriye neza n'ivyo mu myaka iheze urafise intahe zavyo ariko ubuzima bwa ntubwubakire muri kahise gusa nguzubwira abana bawe canka abakwegereye ati Imana yarabaye nziza nkuko umengo vyarahindutse ariko ubuzima bwawe bwamari ntahe ku munsi wumve yuko irafise urundi ruhande ishobora gutwaramo irafise ikindi gihande ishobora kukwereka nimbeje yagukoreye iki hirya yeje ashobora gukorera iki ntanga karoro gato ibiri tubwira ngo mwijuru bamariko barahimbaza bashira ibitsibo vyabo hasi kubera iki babishira hasi kuko bahindukiye basuye kuduga bakaraba basanga ubwiza bwawe bwasuye guhinduka ibitsibo byabo vya mbere haco biba bigifise bisigura imbere y'ubwo bwiza amaso yawe yugurutse urashobora kubona ubwiza busumba ubwo wigeze kubona ico nsengare niki nuko umutima wawe uguruka amaso yawe yuguruka kugira ngo umwidegemvye wawe ufatane n'ivyo uri kurabona ku munsi ribisengesho ryawe yuko witeze kuyibona mu rundi rugezo rudasanzwe ntugumize mu maso muri kahise gusa mugabo wizere ko irashobora gukora ibirengeye ivyo wiyumvira n'ivyo usaba nifise ubushobozi bwo gushaka niguha n'ubushobozi bwo gukora
amen. Amen. Evangeliste Bonheur. Ego. Muvuge yashe. yabimaze byose Arabihejeje kabisa. Yaravuga ati baranka ivyo bavugaga mana yanjye. Niyo mpamvu. wabonye Wabonye. imuga bagize repetition Bagize ibintu babiteguye ntacu. wewe bashobora Nta usibifisemo uruhara mutonya wiwe turabizi kabisa. Muze kuraba muze kumeza ama messages batanze hama muca mumenye impamvu navuze ko Bonheur. oya nta comparaison turimo Ivyo birabaje. Yo. Ari muvuge ivyo imigambi yavuze. yose birondera kandi Reka ariko yamvugiye ma verse yanjye yamvugiye igitero none igitero cyane Avuga igitero. okay Bibiri nacavuga yagutse. n'iki wanje indirimbo yanje niyavuze igitero je nagize muri nkoresha akivuga kubera Nawe uvuga iki wiwe Dutere ndabasaba oya Navuga iki wiwe. umwe wese nutwi wiwe nabi bitankozeko oya abantu mugo matumvize n'inkuru zini Dawidi brage nawe Dutera cyari gusa. ni brage What's kuri Facebook nk'ibiba byumvise. oya ni brage batubabarire bazakubikomeza Ati nta duramufise kujokinga ku bintu vy'Imana. Ndabahe sujet. Titre d'ailleurs. vuga muciti yanje Ikintu novuga ngo pastor avuze urumva nyene umugani wawe uzi hari ikintu ariko niba byaguranye. Mugabo ikintu ushaka kuvuga sindi kure ya Bonheur. Nuko sindi kure yiwe. Si kure, reka twifatanye n'umuhamagara. Nico nanje ndiko ndamubwira ntituri kure. Ntituri kure kabisa. Wari Bonheur tutamushyiriye muri kwakira. None ko yavuze byanje nacaje ndabihe promotion. Yavuze igitero cyanje. Ivo ndabiha promotion bigasohoka. Okay. Sindi kure ya Bonheur cyane ariko Bonheur ikintu yakaravuga yuko bakwiye ku novuga mu majambo make kumenya kugirana experience n'Imana. Iki kintu ndakunda kukivuga cyane. Abakristo turakwiye kwimenyera Imana yacu ku ruhande rw'iwacu. Ahata Imana ya Abraham. Ego, ahata muntu numwe. Ego, ahata muntu numwe ashobora kuguhaririza Imana yiwawe. Kuko hari igihe bishika muri situation hama ukaduta ikintu wakiriye. Ariko umuntu nyimba ijambo ry'Imana ridusaba ko tuja ahantu hatwenyene kaduhamagara mu banza byo mu mpisho nuko irifuza ko tugiranira ubusabane tumenyana hamwe ata muntu numwe memna n'umuntu wibaza yuko ashobora kuza akurusha byinshi ugati ego urandusha byinshi ariko ndazi Imana yanje twarabanye mu bihe we utazi rero mumagarira ku muntu wese yatwumvirije nuko urakwiye gusenga senga wenyene umenye Imana yawe nyimbura umumama abana bawe bazofungura ico wakiriye umuryango wawe ufungure atmosphere ugendana nayo ijwi ry'Imana utekeye muri wewe ico nico nvano hamagarira abantu hama ikindi naco nongera ashimira abantu badukunda abantu badufasha abantu bitayeho ibintu by'iwacu Imana ibahezagire cyane nibyo Imana yiteye ivyabo Imana ibahezagire Amen ndakiriwo mugisha Amen guhera muri Salon Vibes Mama Ozi Papa Nuru Jari mamutanza birimenyesha mumenye ko mufite ibibazo n'Imana aho tugiye hose batkatwakira Imana guhezagire twasiga umuhezagiro mu izina rya Yesu Amen ico nanje nohereza ko nkuko babivuze tanga message iri muri nkoresha nyene naririmbye mvuga ngo Lord take us deeper teach us to number our days kugira ngo tugire umutima w'ubwenge ni ikintu gikomeye cyane yuko umuntu w'umukizwa cyangwa umuntu yakiriye umwami Yesu Kristo ataguma gusa mu masifasi inzahabu zose ziri bwina ikintu cyose cy'agaciro ugisanga ibwina ikintu cyose gikomeye ntuzogisanga ku masifasi ntuzogisanga ahantu ushikira ariko biragusaba kuja ibwina kugira ngo uronke icyo abandi batari ko bararonka wumve ibyo abandi batari ko barumva ukoreka ibyo abandi batari ko barakora ko ni ikintu gikomeye cyane kutaguma hamwe ifo kuguma wavance birivuga ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira uco twiteze twama twiteze ikintu gishasha twama twiteze kumenya bishasha kubona bishasha ibyo ntibidusanga ku masifasi bidusaba ko twinjira ibwina bidusaba ko tubona ibintu tutari bwabone kugira ngo tumenye ubwinshi bw'ubushobozi buhebuje bukorera muri twebwe rero Imana ibahezagire mukomeze gusenga igihe cyose hari umuntu asenga hamari Imana ikirakora igihe cyose hari umuntu ariko aravugana n'Imana hamari Imana irikirihishura kuko icubahiro c'Imana no guhisha ariko icubahiro c'umwami no guhishura rero ni wo mutima w'ino ndirimbo ni nawo mutima twumva twobabwira
bamubwigobe ko bamu mwanya wo gusenga ivyo ukora byose senga Imana ku giti ciwawe nivyo turasenga mu eglise turasenga mani makoraniro atandukanye mugabo biya ntibihagije urakeneye kumenya Imana ku giti cawe urakeneye kujibwina urakeneye gusenga kugira ngo Imana ikoreshe ubuzima bwawe ikoresha amajambo yawe ikoresha akazi ukora tara yose ufise ari giye twibaza gato hari gihe twibaza yuko abantu bahamagawe ari abapasiteri gusa ari abapotre gusa prophète mugabo urashobora kuba ufise umuhamagaro w'Imana muri journalisme nkuko kwanyu Bibiliya ivuga ngo ingabire yose nziza iva kuri data w'imico rero ingabire yose ufise urakeneye gusenga kugira ngo Imana yikoreshe urucapa urukora muri banki ukora uri umumecanicien uri umuki aho hano Imana irakeneye kugaragaza ubwiza bwayo ico kibanza cyo uriko nyene Imana irakeneye gukoresha uri umukameramani uri umufotographe ikintu cyose ufise ukora Imana irakeneye kugikoresha kugira ngo ishobore gufasha abantu no gukiza abantu kuko dukorera Imana mu gukorera abantu Koneye nanze ko ari wenyine uri pastor birangiye bisubiyeko na bose na pastor viti bose na pastor sawa kibarirwa n'icumva cerekwa n'ikibona ndabivuze kugira ngo ibintu baje kuvuga ntuyifate minenego ko n'amajambo akomeye kandi afitiye ingaruka nziza wewe nyene wayumvise apana aba baheje kuyavuga baraheje gukorera Imana baraheje kwandikisha ivyo wabo mugabo wowe uheje kuyumviriza akaba ukawuyumvirije ugata muri poubelle no kuri sindakubesha uheje gomba ibintu vyinshi mugabo yumvirize hama yakorere kuzobona impinduka z'ubuzima bwa hamuzo warondera abantu batatu ubashimira babwira ati mwarakoze amen kora ko no gushima ni vyiza biratera intege abantu baba bakoze reka ndabashimira mwakoze cyane namwe no kuturindira ntuze yabaye en fait c'est game kwihangana nje sinzakumva nicaye vraiment ndavuga ati ntacu reka nicare kiremeze nkuvuga ati washaka kubashimira nukuri mena nuru muheza gigo tugize ibihe byiza cyane kuri Silent Vibes Imana ihumugisha n'abantu bose bakora dukurikirana yego abantu badukurikiranye situzi ngene mungana ntituzi ngene mungana kirundi kiragoye mugabo kwa mwadukurikiranye Imana ibahezagire cyane ya miseri ryoshe yaba twengeje yaba mazirungu ya entertaining mbwa kandi yafashije n'imitima yanyu donc urumva ko yakoze ibikorwa byinshi carimwe donc jana nabatuye bano bantu mushimire amen cyane duhereye kuri natwebwe iyo nza kuba ntari ibintu bari kuvyumva yego bonheur merci na courage gose ici irahira kubigufise Chelsea merci courage ura umuntu akomeye cyane isi irahira kubimufise ako kantu urumva ukuntu gakomeye hama isi irahira kubigufise nukuri ku myaka yanyu va mukamukura kuri ibintu byo mukora biraryoshe gose isi irahira mugabo Burundi bwo barahira gose kwa mubufise muvuga ikirundi mubwira abarundi donc urumva ko abandi bishima ko babafise Davi ukorega wagikomeye sino kubwira ngo abantu baridinga gute kuba uri umuyobozi wabo bakaba bameze ukuntu ko ariko wakinini kushaka gukora twe tutazi donc haje gose barera ko bagufisa turarira ko tugufisa kora ko ivyo ukora muri bo natwe turabeneficia yako donc mubandanye mukoreshwa n'Imana nkuko vyamye ibandanye bakoresha amara twebwe tugiye kuba tubafise uzaba wacu buryohe amen ha marika nshimye abakunzi bacu namwe mudahari vraiment asha yo twa turi mu biso mugamayesha ko muhari muzugwo muhari nayivuze mu ntango pataje ikiganiro ku bantu kunda kora ko message wumvise ntuyisangize wenyene babikoze kora ko bakunda namwe ni mu bihe abandi bantu mukunda hama message ubutumwa bwiza ushoye gushikira abantu benshi kora ko isi iri kirahera yo rangiza ikiganiro kabisa rangiza kabisa tugeye twitegure ifu kuba kuri isi muryohewe wala jana madayivuga imisi ntutse ndamara ku isi mbwa ifu kuba imisi zohamara uzo basuvuga ati narabayeho nararyohewe urumva naramariye ikintu abantu donc urumva ko
iminsi yawe ntiyabaye imfa gusa iminsi rero nico ufise tunaririmba tuvuga ngo teachers to number our voilà days kugira ngo iminsi tugire ufise ko umutima utazi kwingana yibeho nyene yibeho uri kuraberaho abandi yibeho nawe kuri kuriberaho uryoherwe utwenge ama stress kuri ni menshi mugabo urumva ko uri ufise imana biroroha iravyorosha rero pastor Oza araheje mwese bye cyane bizu